ico muraba mwizawe erega ico muraba mwizawe erega ico muraba mwizawa ingomuraba uwo muhanga nkunda cane erega uwatamvye ntarorera mwizawa ingomuraba umuhanga tamba umuhanga mwizawa ingomuraba umuhanga tamba umuhanga mwizawa ingomuraba umuhanga. Gwagwan, yes, select number 1 di Nox TV. Benge wangira pesa mbote kwa tamu mujagara ko bari senange bi tatu Joel. Niko biba bimeze kwa kundi nyene Rinox TV. Tuguma dukora ibintu bimeze neza, tubaha ibintu bimeze neza. Tukumwe n'abajene, ntituzi ko ari abajene cyangwa abapapa barazi ko tubwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ikiganiro ni dushobora kuvuga karanga canke n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye baraza kubitubwira. Club Muhanga murayizi mwese, abakunzi ba Rinox TV mbere n'abantu bose bakurikirana Rinox n'abakunzi biwe murabazi cyane. Batugendeye tubaramutse. Murameze neza? Yego turashimye. Ya murashaka kwidondora, benshi barabaza amazina mugahara ariko barara ikiganiro bashobora kuvuga ati abo ni bande, bamenyere kujya nyene babona ariko umuntu ashaka kubabwira amazina yanyu umwe wese kugira dutangure ikiganiro nyezina bimeze neza. Yego murakoze. Hama ku mazina nitwa Nikundana Wilfred, hama nkabasanzwe ndongoye umugwi ndangakaranga umuhanga y'amategeko, hama nko batanguye bivuga nkabasanzwe ndumusore sinubatse ndacarondera. Ego murakoze. Nanje nitwa Habonimana Christophe, nanje nkabasanzwe ndi mu mugwi ndangakaranga umuhanga, abasanzwe njejwe igisata c'abavyinnyi, groupe musicale. C'abavyinnyi turashobora gutahuza ko baraturaba ni benshi usaye ikirundi kibagora twinjiye mu karanga ku Burundi. Ubu benshi ngo na majambere ko bavuga. Ubuvyinnyi cyaye kugira iki mu majambo make niki? Kuvyina ni kuvyina zino z'ikirundi bitandukanye na kuririmba. Kuvyina no kuririmba biratandukanye. Kuririmba hari abaririmba mu isengero, abaririmba imiziki yindi isanzwe, ariko zirya mbyino z'ikirundi zisanzwe zitwa imbyino, ntizitwa indirimbo, zisanzwe zitwa imbyino. Niyo mpamvu baca bavyita ngo ni kuvyina, so kuririmba no kuvyina. Ni benshi bambwiye ati uragerageza Club Muhanga nabonye ntitugume tubona abaririmbyi gusa ariko uje no mu karanga naye nabaronse. Club Muhanga yatanguye gute? Izina Muhanga ryaje gute? Murakoze. Hama umugwi ndangakaranga umuhanga watanguye mu 2000, hama wemererwa gukora mu mategeko mu 2001. Hama umugwi ndangakaranga umuhanga ukaba urimo abantu bose, abamama, abapapa, ugwaruka ndetse n'abana batoya. Hama umugwi ndangakaranga uti gute Club Muhanga, gute izina umuhanga? Hama turi mu migwi ndangakaranga umuhanga, turi mu migwi yiyumviye intambo. Buya dusanzwe dutamba intambo kama, intambo zisanzwe zihari kuva kera, kuva n'imigwi ndangakaranga itarabaho. Mugabo hariho imigwi iba yaragiye irarondera intambo yayo, igaforoma intambo yayo n'imbyino yayo. Hama rero turi muri abo, tukaba turi mu mugwi ndangakaranga umuhanga. Twashoboye gufonda intambo yacu y'umuhanga hamwe n'indirimbo nyene y'umuhanga. Rero turi umugwi ndangakaranga umuhanga. Yego. Ni benshi babakurikirana, ni benshi babakunda, indirimbo kumbonesha kure henshi bahora bazibona, reka n'ahandi hagiye hatandukanye. Indirimbo mwa mufise ni nka zinga n'ambatari banga?
bo indirimbo dufise sinke ariko iziri ku masanamu si nyinshi, iziri ku masanamu zoba zaba 22 ariko izitari ku masanamu ni nyinshi, dufatiye hamwe muri rusangi zoba zaba mu 50. Ego indirimbo 50 aho n'amasanamu mugabo aya zose ntizikoreye amasanamu. Ego chef tuza rero ku babyinyi nk'uko bimeze, tuvuze ku babyinyi n'abahe baba bari mwabo babyina kugira ngo baze mu kubyina mwisungike? Yego murakoze. Kugira ngo umuntu yitwa umubyinnyi ni umuntu wese w'umunyakaranga afite ijwi ryiza ryo kubyina. Kugira ngo baze mu mwuga w'ababyinnyi twisunga ukuntu abishoboye kubyina, abyina neza abantu bakaryoherwa, muri make afise igikundiro ku bantu. Hanyuma twakira abantu bose tukabagerageza, turabigisha bakamenya kubyina, hanyuma tukabaha n'ikibazo bakagira irushanwa ry'ukuntu bagiye baramenya kubyina, hanyuma tugaca tumenya ingene tubatondeka ati uyu arabizi kurusha uriya, hanyuma mugabo bose bitwa ababyinnyi, nawe utaramenya neza mugabo witwa umubyinnyi, kuko buke buke ukomeza igihoyi, uko atera intambwe niko azaramenyera, hanyuma mugabo akaba ari umubyinnyi, mugabo bivaye n'ingene abyiyumvamo abikunze. Bivaye no kubona abyiyumvamo abikunze. Wica muraba mwizawe ingomura umuhanga, ico muraba mwizawe ingomura umuhanga, erega ico muraba mwizawe ingomura umuhanga, erega ico muraba mwizawe ingomura uwo muhanga nkunda cane, erega uwatamvye ntarorera mwizawe ingomura umuhanga, tambo muhanga mwizawe ingomura umuhanga, tambo muhanga mwizawe ingomura umuhanga. Yapa ingomura w'umuhanga, kuki ingomura w'umuhanga? Ego ni indirimbo mu bisanzwe ni indirimbo dufise imihanga ibiri, indirimbo zibiri twakompoje kandi n'intambo zibiri nyene, hari umuhanga wa mbere n'umuhanga wa kabiri. Akaba uwo muhanga wa mbere wavyinwa abahigi bagiye guhiga, hama umuhanga wa kabiri babyina bubuye ndetse bagize n'ico bafata, hajya hahiga abantu b'abashinga ntahe batashe rero bariko bafise ico batahanye, baza barabyina ati ingomura w'umuhanga bigina ico bazanye, no mu masanamu birimwo bigina ico babubuye ico babishe, bariko baratera baza kumuhana, hama baca baza baratamba, mbere bagatangura babyina, ikabandanywa n'abafasoni babo bari muhira, kitabigwa n'abana, hama nabo bakajako bagatamba bagatarika kubera babubuye baba baronse ico rirenze. Imyaka myinshi umuhango maze gushika no munsi 2023, mwiyo myaka yose ni igiki mwishimira muri Club Umuhanga, ni igiki mugaya muri Club Umuhanga? Ico twishimira cyane cyane turashima kubona tukibazima, turashima Imana cyane, hama ico twishimira gisumba ikindi nuko umugwi Ndakaranga Umuhanga waramuye, waramuye imigwi itari mike, imigwi isanzwe nateye imbere gusumba Umuhanga ubu mbere. Iyo migwi bakaba bigiye kubyina mu Muhanga, hama bakungurutsa, hama bagashobora gutera imbere, ico turagishima cyane. Hama ndetse n'ababa barasigaye mu mugwi bagashobora kubandanya ryaragi twasigirana ba sokuru nyene, bigisha abandi, bigisha barumuna babo. Ubu tukaba tubona ko dufise abavyinyi babishoboye kandi bateye igomwe, banizegwa cyane. Ico turagishima cyane ko tutigeze duhagarika kwigisha cyane akaranga, kanatsinda icifuzo cacu dutanga akaranga k'ubuntu ku buntu. Yego, hari ikintu wari uvuze ati hari abantu bari mu Muhanga ariko bari mu yandi makrebe anateye n'imbere kuruta Umuhanga, kubera iki
gutera imbere kuruta umuhanga habuze iki kugira mugume kuri ya ritme mwari muriko? Murakoze cyane. Burya baca umugani mu kirundi ati ntayiruka itabunda. Rero twarageze igihe turagera ku rwego rwiza, mbere jewe wanashima nayijemwo mu Muhanga nsa n'uwisununuye gatoya, hama nasanze hari aho bageze, bari bageze ahantu, abari bayirimo bari bageze ahantu hashimishije, mugabo novuga yuko yavyaye, hama havuka wundi mugwi abari bayirimwo ndetse bari banashoboye, baca bashingwa uwundi mugwi. Bamaze gushinga uwundi mugwi uca wumva yuko abasigaye bataba bafise ubushobozi cyane bw'uca bagumana wa murindi bariko, mugabo ntibataye. Navuze ko nca ndagishima cyane, ntibataye, baciye bagumizako ubu ndetse bagize ku rwego rwiza nabo. Yego, hari amaklebe menshi agiye atandukanye, ubucuti mufitaniye n'ayo maklebe agiye atandukanye nka Club Muhanga ni nk'ubu? Ubucuti dufitaniye ni bwinshi cyane, kuko iyo migwi duhurira muri byinshi. Duhurira muri byinshi, dufashanya byinshi. Ushobora kwibaza ngo nk'uko bakunda kuvuga ngo hariho abavuye mu mugwi kanaka baja mu wundi, baja gufonda uwundi, ndetse n'abo bantu bavuye mu mugwi iwacu bakaja gufonda uwundi, ntitwavanye burundu, n'abagenzi turafashanya. Kudakorera hamwe ntibisigura yuko mutaba bamwe, turi bamwe, turakorana byinshi. Turaheruka guhimbaza isabukuru y'imyaka 20, muravyibuka, twarabatumiye, twari kumwe badufasha umunezero. Muri uku kwezi kwa mbere twama tuja hamwe tukahimbaza umwaka mushasha tugiye kwinjiramwo, turabatumira barabana natwe, hama nabo bagize umunsi mwiza natwe tukabana nabo, hagize umunsi w'inabi tukabana nabo, turi kumwe, turimwo twese, turi hamwe. Ndetse n'abatavuye iwacu baba bari mu yindi migwi, nabo nyine turasangira byose, dusangira akabisi n'agahiye, kuko ati bisangiye imizi biba bisangiye no kumwe, dusangiye byose. Ego, nuko turahurira muri byinshi, turafashanya, turahurira mu manza, kuko twese dusanzwe turi muri bya bindi nyene. Burya nagiye gusanga hariho abantu benshi biyita ngo si abanyakaranga. Burya uri umurundi utegereza kuba uri umunyakaranga, utari umunyakaranga nturi umurundi. Mu bisanzwe kuko akaranga n'akabasokuru, kandi kuva kera nari nta by'imigwi byariho. Imigwi yagiye kubaho kuko abantu babona yuko tuko turibagira umuco, hacaba bamwe rero bavuga bati dushinga imigwi turigisha, kuko turabona yuko abana bacu abuzukuru n'abuzukuruza bazohava bibagira akaranga k'iwacu, bagasanga bariko baja mu bindi. N'ibyo bindi si bibi, nk'uko mugenzi wanje ngaha yabivuze, gutamba umuziki, kugira iki, natwe turabigira, si ukuvuga yuko tuboheye mu karanga gusa, nabyo nyine turabigira, tugacishako, tukaryoherwa imbavu n'imbavu. Ariko twese, umurundi wese ni umunyakaranga, kuko akaranga saka bari mu migwi gusa, ahubwo akaranga n'akabarundi bose muri rusange. Dusanzwe duhishije, dufise akaranga keza, gakundwa n'abanyamahanga gusumba abarundi, ariko twari dukwiye kugakunda gusumba abandi, tugakundisha n'abandi. Ego, tuze ku babyinnyi, muhora mutegura isabukuru, mugategura hakaza abana benshi, ndiko nageze kuzana na mipro, mwageze kudutumira, muradutera iteka, twaraje, byari biryoshe rwose cyane. Tuze rero ku babyinnyi, twarabonye abana benshi batamba. Kugira umuntu aze kwiga gutamba mu Muhanga asabwa imyaka ingahe? Hari abari korera ikiganiro bakunda bijya byo gutamba, se tumwe abakobwa, hasabwa iki kugira Club Muhanga bazoyizemwo? Club Muhanga ikorera he, ikora ryari? Ego, murakoze. Mpereye ku cereje ko nabanza kubabwira ahantu Club ikorera. Club ikorera mu Ngagara, quartier 2,
lycée de la dignité abahazi ni iruhande kwa komine benshi bazi cyane kwa komine muri kwa komine ucubona amashuri haruguru gato niho club Muhanga ikorera ikaca ikora bategura ku munsi wa gatanu isaha 10 zo ku mugoroba gushika isaha 12 no ku munsi w'Imana isaha 4:30 gushika saa 6:30 muti club Muhanga kugira baze gutamba bisabwa imyaka ingahe club Muhanga ifise imigwi myinshi y'abatamvyi hariho abana bakiri batoya cyane no kuvuga ku rugero bajya bazi gutambuka bazi gutamba bazi ituntu babajemwo barasaba impusha abavyeyi bakazibaha natwe ababishoboye twagenda twabasabira impusha bakaza hama bakiga yego ntibaba bizi mugabo barasanga y'abandi bana bavyize kera bakaca babigisha ubu n'umugwi w'abana bakiri batoya gose hariho n'undi mugwi w'abana bagereranye bajya biga nko mu w'indwi mu munani gushika mu 9 abo nyene tubashira mu rugero rw'abana nyene bakigereranye hama rero n'abandi bakuze bari baheza amashure abari mu za kaminuza nabo nyene baraza bagatamba nabo n'undi mugwi urumva hari imigwi 3 y'abatamba wowe rero uje turakuraba urugero rwawe urimo tukavuga ati uja mu rugero uru hamwe n'abaja mu rugero uru uriya n'abaja mu rugero ruri hama kaca bavyigishanya gutamba nabo nyene barafise ukuntu barusharushanye mugabo n'ubu barushije nabo nyene s'ubwo ngo shasigara inyuma mugabo barafise ukuntu barusharushanye mugabo barajana ku rugero rwose dushaka ko bose bamenye gutamba cyo kimwe ku buryo ibikorwa dukora no kuja gutamba mu mamanza kuja kugira karanga tukahigisha n'abandi ku buryo ababimenye bavuga ati twebwe turashobora kuja gutamba mu rubanza kanaka twashaka twese twogira imwe mugabo kubera bitaba bigikunze nyine urubanza ivyaba yashimye haza haragenda bamwe ku buryo bose bashikirwa kandi ku rugero bose baba bazi gutamba cyo kimwe bose bakaza barashikirwa turamenyereye amamanza menshi hari abantu bagira amamariyaje abagira amadote gutwikurura nk'abo iyo bikoze kuri club Muhanga igisabwa kiba ari nk'iki murakoze batwikoze ko ubwa mbere na mbere bwo mugenzi wanje yakubwiye ati mu bavyinyi turafata igihe cyo kwigisha turafata igihe cyo kwinjiza hama tugahagarika kwinjiza twadufati amezi yo kwigisha hama tugaca tugira rero umwanya ukubumviriza no kuraba yuko baba barabimenye hama tukadufata umwanya rero wo kubajara mu manza tuza turamenyereza buke buke canke mu biteramo bindi turamenyereza buke buke bakaza baraduga hama tugashobora kubarungika bonyene turungika umuntu mu rubanza aba abishoboye hama mu batwituye nabo ko dushobora kubafasha imanza yaba amagukwa yaba amamariyaje yaba gushingiza yaba gutwikurura yaba gushika mu rugo canke guteramisha abantu baba basanzwe bafise umunsi mukuru kanaka ca bahuriye ku kintu ati reka turondere umuntu aduteramisha aho twaheza tukavyumvikana tukaturaba ico ashaka n'ubishoboye hama tukaturungika ababishoboye yego perezida uri perezida w'Umuhanga kuri club Muhanga uno munsi turi 2023 umwaka wa 2022 mu majambo make kuri club Muhanga nike yishimira mu mwaka twavuze guhera 2000 kubuza gushika no munsi apo tuze mu mwaka uheze mu mwaka uheze turishima cyane hajya mu bisanzwe umuntu niwabona aho yari yatanguye umwaka naho uheze ageze turashima cyane twarungutse mu mwaka wa 2022 kuko twe turicara twaraba ukungene twakoze imanza hama n'ukungene zagiye ziragenda twebwe turishima yuko twaronse abana benshi twaravuye ku bana twarungutse nk'ibice bishika 40% by'abana baza kwiga abana bakiri batoya nk'uko yabibabwiye cyane cyane hama twarungutse n'abavyinyi batari bake
twarungutse ababyinnyi bashika kuri 6 bashobora gukora imanza neza aho twavuga yuko ari umusaruro ushimishije ni byinshi utari mu mugwi utamenya ni byinshi utamenya ni byinshi utabona ubona babikora gusa kandi ndetse mu mugwi ndakaranga mu ko dusanzwe twitunganije twebwe umunyamugwi turamuba hafi muri byose kuko abasanzwe nawe yitanga turamuba hafi mu manza abakoze z'ibinezi neza z'ibizinabi turamushigikira tukabana nawe ako nakarusho cyane kuko kuba mu mugwi kuko bana n'abandi ndetse niyo abateye imbere natwe tuba duteye imbere kandi duteye imbere nabo bateye imbere sinshatse kuvuga yuko mu mugwi twifashe aho dushobora guha ubushobozi abari mu mugwi wose mugabo ni ibintu cyane bifasha gose birigisha cyane kubaho mu bihe byoroshe no mu gihe bigoye yego kugwaruka norohanura cyane cyane yuko gutakaza akaranga hajya ubutaye akabanga navuga neza yuko aba atazi ibintu arimo kubera gushika ubunye hariho abantu usanga bifuza kubyina bakifuza gutamba batakibishobora byiza iyo utanguye akaranga ukiri muto cyane cyane kuri twebwe ugwaruka ubitanguriyemo ukiri muto ubikuriramo ku buryo naho uzosaza uri wa munyakaranga nyene bakubwiye kuvuga amazina ntusubira kwiyumvira hirya no hino bakubwiye gutamba ububyina apfa kubyina uba wamaze kumva imbyino iyo ariyo gutamba akaba yamaze kumenya ati ndayitambuku kubera aba ari ibintu yakuriyemo nayo mpamvu umuntu ariko aradebukirwa iyo bariko arahomba cyane kuko hazogera igihe abikenera atakibishobora kubera iyo umuntu ariko arakura haragira igihe amagufa akaguma hamwe na hamwe akamenyera bya bindi yamenyereyemo gusa utavuga isubira kwiga bishasha ngo bikunde muri make nohimiriza ugwaruka gukurira mu karanga bagakurira mu karanga kubera n'igihugu gifise akaranga nk'uko batubwiye dusanzwe dufise akaranga keza imico myiza y'u Burundi n'imico iteye imbere cyane ku buryo n'aho baja mu makungu baguma bahimiriza ati abarundi bakanezerwa n'abarundi cyane cyane bajya vuza ingoma bajya batamba ziya ntambo z'ikirundi ngira muhora muri abingene zimeze neza ziryohera ijisho bijya rero tabikuriyemo ntashobora kuvyiga ukuze nayo mpamvu rero nohimiriza abantu baza baradekirwa mu karanga ko atari vyiza yaba mu mugwi umuhanga yaba mu yindi migwi ababirimo babikomeze bavyigishe n'abandi bazane n'abatoyi babo bakurire mu karanga nk'uko nabo bakarimo yego Club Muhanga mufise indirimbo nyinshi nk'uko mwazitubwiye z'akaranga aricyo kibazo novuga ngira ndababaze gato izo ndirimbo musanzwe mukora canke mwaririmbye ko buryo mbona bugoye kandi mbona mukira abajene Club Muhanga irafise aba manager bayifasha bimeze gute murakoze umugwi ndakaranga umuhanga uko dusanzwe twitunganije twebwe nyene nta ba manager dufise dusanzwe twikora aho dusanzwe twikora nyene dusanzwe twabwiye ko dukora imanza ubwo buryo tuba twaronse mu gukora imanza turabushira hamwe hama tugashobora gusohora indirimbo tuba dushaka gusa ntituzisohora uko twabishaka ku bwacu twashaka gusohora nyinshi zishoboka mu mwanya muto twashaka gukora byinshi bishoboka mu mwanya muto mugabo uburyo usanga uko buragora narigira musabe muzi ko ibintu byazimvye gusohora ururimbo bisanzwe bivuna gose bisaba uburyo butari buke nongera nkeza abantu turiko turasohora indirimbo n'abandi bariko barasohora indirimbo n'abasohora imbyino bose bagume ku kivi kuko gusohora urubyino ukabona rurasohotse amasanamu ruraheze ruragiye aho ku mateleviziyo ruravuze hajya biba rwatwaye uburyo bwinshi no kwitanga kurenza kugwaruka aricyo kibazo ngira mpereze ko kugwaruka rusanzwe ruza gutamba muri Club Muhanga nk'abajya bajya mu mamanza nkawe ho twakuronse ikintu bishimira niki akanoti muraba
bararonka y'agasabune bimeze gute ibyo bishimira ni nk'ibi ego murakoze cyane je nibaza yuko abantu cyane cyane bari mu Muhanga nta n'umwe yidoga nta n'umwe nibaza ko avuga nabi Umuhanga kuko ikintu bishimira cyane cyane ni umubano mwiza ubwa mbere dusanzwe dufitaniye naho yogira ikibazo yagiye mu rubanza aho rwobera hose uwo yikozeho wese amubwira ati James ikibazo iki n'iki acamufasha ubwo nyene bitiriwe biraca hirya no hino hari igihe usanga akanote uwo mwanya ataragafise akabura déplacement akagira iki uwo mwanya nyene baca bamufasha ariko si ukuvuga yuko nabo atakanoti baronka nk'uko mwabivuze akanoti barakaronka kandi kabashimishe ni nayo mpamvu nk'uko perezida wa club yabitubwiye benshi turiko turunguka abantu benshi kuko nk'uko mwaherekera muvuga imigenderanire dufitaniye n'iyindi migwi baravugana turavugana n'abari mu yindi migwi bakamenya ati mu Muhanga bimeze uku ati natwe bimeze uku ni nayo mpamvu bamwe bamusanga bariko baraza n'abandi batigeze bakunda akaranga ugasanga bariko barakazamwo bagomba kukazamwo mu gihe basa n'abariko barisununura abandi bakavuga ati reka tugendeyo natwe tukiri batoye cyane cyane rero barya abana batoya nabo nyene baranezerwa n'akaranga kandi bakanezerwa no gukora imanza na jewe ari jewe ndanezerwa no gukora urubanza nkabona ko ngiye imbere y'abantu nkababyinira bakaryoherwa b'abana batoya bakaja imbere y'abantu bagatamba abantu bakaryoherwa bagatwenga nicyo kintu cya mbere nyamukuru bishimira icy'akanoti kiza ubwa nyuma mugabo urumva naho ku murundi nka twebwe tuba dukeneye ka kanoti muga no kuryohera abantu ukagira ibintu abantu banezerwa ku buryo aho cyose bavuga ati wewe waratugira ibintu bitunezera nicyo kintu cya mbere bishimira ni ukuvuga n'abantu bigishanya bakamenya byinshi bishoboka ku buryo aho bagiye hose ahantu hamwe bavuga nabi nibaza ko mu manza zose twaba tumaze gukora atari urubanza rumwe barigara batuvuga nabi ababizi n'abantu tubama twakoreye imanza yego mwakoze tubashimire cyane mwakoze twashoboye kubana umwanya mwiza abariko barakurikirana ikiganiro nibaze yuko baza kubakuramo ibintu byinshi mwashoboye kubabwira nk'abantu bataza akaranga neza usanga bajya bakunda ya miziki urayibona nibaze yuko baza kumenya ibintu byinshi bigiye bitandukanye wiri tugushimire cyane nka perezida w'Umuhanga murakoze cyane ngaruka kuri ako nyene waruvuze mubabarire cyane burya hariho abantu bamaze kubitahura gusumba abandi hariho amashengero menshi amaze kubishima amaze kubikunda akabiha n'agaciro amashengero turakora n'amashengero atari make mu mugwi turabisanzwe umwe wese afise ahasanzwe asengera rero hariho amasengero amaze kubiha agaciro ugasanga two turaforoma imigwi twigisha abanyeshengero kwitambira intambo tutavuye mu karanga kandi tutavuye no mu by'Imana kuko dusanga ibyo dukorera ko mu mugwi no mu mashengero y'ibyo bakorera kuko indero mu mugwi irakenewe niyo twigisha niyo shingiro no mu mashengero nuko nyene rero nani mashengero avyumve n'amashuri atari make turayafasha ndetse ejo aho bukera dusanga dufise n'isabukuru ryo kurangiza umwaka teguye abana bo mu Cibitoki ekorera Busore ejo niho tuzorangiza umwaka tuko turabategura kugira nabo bashobore kugira aho bishikanye rero n'ayandi mashuri abyumve abikundisha abana abo mu mashengero bavyumve babikundisha abana kuko n'abavyeyi baba barungitse babizeye yego murakoze ndabashimiye cyane ko mwashoboye kudutumira Imana ibahezagire burya mwebwe rimwe muvuga rigashika kure ko twebwe kugira tuzovyandike tubishishe mu ndirimbo tama tubirungike bagende kubira mu televiziyo bifata umwanya muremure mugabo namwe mushoboye nkuko mwabivuze ati murakora imiziki mugatumira abasitari n'abandi muze muratumira n'abanyakaranga mubibuke kuko bari ku gikorwa gihambaye cyane abanyakaranga je mbonye umunyakaranga wese ahari ndamushimira cyane abo Bujumbura abo warugura bo hehe sindababa turi kumwe mu mugwi muga mbonye kuri umunyakaranga ndagushimira kuko mbanzi neza yuko turi dufise ihangiro rimwe Imana ibahezagiye nawe chef tugushimira mba hari akongera ko ariko tugende tugushimiye
ego nanjye ndabashimiye cyane murakoze nkongera nkatera akamo abantu nk'uko mwabivuze abantu bariko baradebukirwa cyane cyane n'abo turi kumwe harimo bamwe musanga umengo bariko baradebukirwa n'abandi batarimvamo akaranga si ukuvuga ngo ni ugutamba cyangwa kubyina ahubwo no kubikunda ibyo bagize umuntu akabikunda uba ari umunyakaranga natumirira rero abantu bose ko bakunda akaranga abasanzwe bakarimo ntibadebukirwe babandanye bakunda akaranga murakoze. Ikibazo kimwe ku muntu muri misore murakoze wiri urafise umukunzi canke uri kubitegura vuba canke mu myaka iza? Murakoze cyane rero ico ni ikibazo kigoye cyane kuko twe twama twagiye mu manza twama twabibonye hariho n'urubanza ruhinduka ku kanya hariho n'urubanza ruhinduka ku kanya ubuheruka twaragiye mu rubanza hama turagira mbere n'imanza nyinshi tumaze gukora ubukwe dote zikaba mugabo mariage usanga ntibabihurije kujya munsi rero nanje novuga ati namba hari sindabizi neza mugabo namba nkirondera naje sindabibonane kuko uko bwiriwe siko buca uko buraye siko buca ego mugabo ndagutomoreye neza ndacarondera ego naje sinja kure rwose ya perezida ariko ni ikibazo kigoye kwishyura umuhanga baruzuye gusa nk'akantu wirahereje ko urabe abariko barategura imanza ntibace batebukirwa ngo babipemo kubera ko baravuze ngo muraja mu manza mugabo kanyuma bikaba ariko dushima Imana ko tubwire ko najeke ariko je sinabashe ntega bariko barabitegura nibabandanye na nyakubahwa ye n'abandanye arondera nibaza ko tuzomufasha cyane tukamushyigikira nk'uko asanzwe abizi ingene tubikorana tuzomushyigikira cyane vraiment twamubwiye ati wowe bandanye utegura umurondere hanyuma musanzwe mubizi kuko urumva nta mukuru abura mukuru we turarindira abanza bikuremo hama natwe tuzaca tuja inyuma kuko ntego byahavuye tumaramaza nk'uko tuvuga tuwe n'umushefu wacu ariko aradufasha imanza natwe tutaramufasha ubwiwe twarindira tumufashe tuwiwe hanyuma natwe tuze turondera mu nyuma kuko ngira ngo nibazo dusohora tubwira ati burya bimeze ukuntu uko azafise icyo aturusha nk'umushefu kuko ari kwa kundi nyene ikiganiro cyari kiryoshe rwose bakunzi ba Rinox TV mbere n'abakunzi banyu mu Club Muhanga reka no muri rusange abantu bose baheje gukurikira ikiganiro turabashimiye kubona mwigoye mugafata aka kanya nka Club Muhanga mukaza tugakorana ikiganiro dusubire tubashimire cyane murakoze cyane mwahezagiye ni kwa kundi nyene commentaire tuba tuzikeneye ngaho munsi amarike na share byose kugira ibintu bigume bimeze neza ubutaha ni kuzana ayandi makrepe Muhanga nkuko babivuze kugira ibintu bigume bimeze neza vuba tuzobasaba kuri tele naho turabo bana uko bigina uko batamba aho mukorera ego natwe tuzobatumira two turategura ibitari bike ibitaramo tuzoshobora gukorana n'amaeglise ibitaramo tuzoshobora gukorana n'amashure kugira tusubire turabe ibyo twakoze muri iyi myaka n'ibyo naho tugeze ego natwe tuzoshobora kubatumira kandi ndabaye n'ikaze muzoshikaho dukorera musanzwe muhazi ntihenze nawe umenga twaratambana kare turabaye ikaze yap gwagwaye kwari kwa kundi nyene ku munezero bye bye.